Uyu munsi ni isabukuru ry'umuririmbyi Drama T amaze kuba yamamara cyane. Izina rye ry'amavuko, izina rye nyakuri yitwa Irankunda. Ni umuririmbyi, umwanditsi w'indirimbo n'umuvyinyi w'umurundi. Yavutse mu wa 2023 ukwezi kw'indwi umwaka w'1998. Yinjiye mu muziki guhera mu 2018. Izina Drama T arifise insiguro yihariye. Inyuguti T ni ugushimira no guha icubahiro nyina yitwa Tausi. Ijambo Drama risobanura ingorane n'imibabaro yaciyemo mu bwana bwiwe, intambwe zikomeye mu rugendo rwiwe. Guhera muri 2018 yatanguye ku mugaragaro umwuga wiwe w'umuziki. 2021 yamenyekanye cyane biciye mu ndirimbo yitwa Yo, yanditse afitiye kubabazwa n'urukundo rwasenyutse. 2023 yabaye umwe mu baririmbyi b'abarundi bageze ku mamiliyoni menshi y'abarebwe indirimbo zabo kuri YouTube. Aca asohora indirimbo nyinshi zakunzwe cyane, harimo n'indirimbo Madame. Ubwo ari indirimbo Madame yamwubakiye amateka bituma amenyekana, kandi ari nayo ndirimbo yaronkeye ko amamiliyoni menshi y'abamaze kuyiraba y'ama-views. Mu gihe yaramaze gutandukana n'irebo yitwa Band Boy yari isanzwe irongowe n'umuririmbyi rurangiranwa ariwe Big Fizzo. Ubu afatwa nk'umwe mu baririmbyi bakomeye mu muziki wo mu Burundi. Azwi kubera amajwi yiwe meza, indirimbo zikomeye zikora mbese ku mutima. Ni inkuru y'ubuzima bwiwe itera intege. Drama T tworangiza tubabwira yuko ari umwe muri bamwe mu baririmbyi bakunzwe kubera ko aririmba bimwe mu nkuru z'urukundo cyangwa se bimwe bikunda kumushikira.